hari igihe wifuza kuba mu buzima bwa kanaka nawe afise ibibazo byinshi cane gusumba wowe genda n'amaguru. Arabwira ati mafi burya je na papa wawe twahukaniye mu nzu hajya bibaza kwahukana ngo nta muco ugana kugira ngo divorce urumva ngo bose aca bibona ko mwahukana bari banasanzwe banabana donc bakirarana mu cumba umugore n'umugabo. Abana bo babona umva hanze bari maska ko ari umugabo n'umugore bafite injabine ngo ziraraziraka bwaca zikazima kugeze naho bagira kuri etape umwe wese donc bigaburamwo kubiri. Ego umva abana bakabona papa na mama tugiye mu rubanza papa na mama barafatanye biraryoshe me batashe mu ngo atumviriza n'ivyo wawe je undeke. Umva hariyo ingo zimeze uko kumva umwana nawe yararubaye mwugo rugo atazi ikintu na kimwe nawe uravyumva inzara iramwishe n'inzigo n'akantu. Umva na mama we ntari bimubwira ivyo yabonye kuri se wiwe umva niho hungira yari ko ahungira imvura mu muvo umwana arumva arati ivyizigiro arumva arabaye nabi arabaye stressé. Imagine ukuntu bamucunga 24/24 ku je nibaza ko bamucunga kugira nawe ntaje mu ngeso nk'izo nabo bajamwe en fait nivyo nibaza. Rero umwana asharaja kuryama rumva arababara arumva umengo sinzi aravuga ati nubwo biruko sinshobora kuginja umubone yatetse. Arasohoka nko masambiri aragenda kubutika aragura ibitumbura na yawurute arataca ariyugana mu cumba arayihereza kugira inzara ntimwice kuko urumva ntamenyere kurara inzara canke ngo yirikwe inzara urumva midi yaheruka utwo kuryariye ari hariya ku kazi natwe twinisha n'ikifata nyene. Rero umwana bukeye arereka papa urumva papa yamufatiye muri bimwe mama we nawe amufatira mu bindi. Aravuga ati papa arazi ivyo tufitaniye nawe yabonye conflit yabaye hagati ya je na papa na mama nawe arazindi yo yabaye hagati iwacu. Umushoferi mu gatondo baramuha urufunguzo arantwara ku kazi aramutwara ashitseyo boss baravuga ati ko mbona umengo no musi ntukerebutse nkuko wahora ngo nta nakimwe. Aramuha ibintu akora umwana arugurira imashini arakira nk'abakiriya nk'abanga kuko ari muri stage hari ibintu baguhereza ukagira ko stage nk'umuntu aje gukoresha ikintu runaka baramaze kukigira arabikora ariko ahereje abo bantu agaca zinga imashini araryama kandi bose baravuga ati wowe no musi nibiki habaye ngo nta nakimwe. Aravuga n'umwana arabona nyene ko atameze neza ego nti hoho basi anniversaire byagenze gute ngo nta nakimwe yagenze neza ngo none ngo kubasi kutanyere kutazanye n'amafoto mu mafoto ntarasohoka ngakumwe ko wawe ugiye mu kintu direct chatu stati iravuga ibintu rero bose avuga ati hari ibintu nibitahura salamu gati sawa ahantu bakorera ahantu hari yo cyber hariho cafe resto ashaka ati ngo tugende hajya ngo hano ngo tugende hajya kugira aronka ukuntu ashobora kumubaza hajya ubunyegeri biragira kwigufa ashobora kwa yoronka ikintu ukuntu aho yotangurira kugira mubazi ibyo bavyamushikiye. Aramubwira ati byagenze gute bimeze gute aramubwira ati boss simeze neza uragwaye no waje utanyoye icayi no nanyoye icayi ariko aramutumira ko imfungwa ati mumuzanire yihereze. Aramubwira ati boss umutima usibye nubwo yabifungura ni juste kugira gusa hari umuntu ajya kugira ntapfe yego kuko hari n'abantu iyo usanga bababaye bataronka na apeti nawe nuko kandi nawe biratahuritse apeti bari kuronka ibyo bintu byagushikiye muri famille wawe. Rero umwana aravuga ati boss ibintu nabonye ndabikubwiye ndashobora gupfa wicwa na jewe canke nande aravuga ati boss ndabikubwiye ndashobora gupfa canke wowe ugapfa aravuga ati kuko je hari ibintu nakuze kera numva ngo hari ibisiga ngo bibonye ngo kabivuga ngo urashobora gupfa ariko ngani mentalite za hari ya ruguru abantu byabindi byo mu mwonga mwumva nk'ikintu kimose ngo ni ngo mazimu ngatekere fwari boss watangwa kwibaza ngo nivyo ngo bya byamushikiye umwana aravuga to yaye ni ibintu ni problème familiale papa yabaye iki
papa nta na kimwe arakomeye mama yabaye iki mama arakomeye petite sœur arakomeye petit frère arakomeye none habaye iki kwishura byagenze gute kwishura ni ça vraiment none problème familiale hapfuye umuntu muri famille oya ubwo nyene akikara mubwira uko telefone birasonya papa wiwe aramubwira ati mafi ndaje kugutora harantu tugomba tugenda aho nyine umutima uco kuvamo deje umwana aravuga ati papa ni wandondeye umwana aravuga bose aravuga none papa kurondeye si bisanzwe no papa umva sinumva premièrement bose utangura kumva kumengo ni conflit yiwe na se wiwe aravuga cyangwa umwana yakoze ikosa runaka igeragiye muri anniversaire rero umwana aravuga ati ntaco aravuga umwana aravuga ati papa hari ibintu bari bansigiye nkora ku kazi ntago ndabiheza ntaco reka ndagusabira urusha boss wawe agikupa cha telefone boss wiwe ati umwana nanda mukeneye gato hari ibintu byihutirwa twashaka gukemura boss aravuga ati ntago mwo murindira mu masari imbere ko hari ibintu byari byihutirwa abakiriya bari baje gukoresha nashaka dufashanye tubinyarutse n'ingego ngo ntaco ngo acagaruka ngo basinga bihejeje boss wacaramubaza nemere aravuga ngo nta na kimwe ngo byemere ntaco ngo reka ngende sawa agati sawa ntaco hewe papa we yakofye telefone yinjiye numva nta wundi mwanya wasubiye kuboneka yari nka telefone peut-être ari kuri entrée ubu yararindiriye autorisation gusa ati injira ngo umutore rero umwana aravuga ati boss ntaco turasubira ati sawa papa acanga ati ngo tugende entreta abasanze bicaye aho hantu avuga ati nibiki aravuga ati estomach kiramujya ndamuzana aronke cyo gufungura base kugira azimye estoma ngango sanga umwagize neza urega burya ngo umujengo ari kubaza kirekire ko yarabizi ko kuveje umwana atarafunga umutima wacusimba aravuga ati ubwo ntiyo bari karabimubwiraga basha aravuga ati ko mwagize ivyo burya umuvyi asa n'uwundi umwana asuwumwe mwakoze n'ukuri mwakoze ati sawa umwana asharamutwara rero umwana amutwaye acamujana kuri beach sinzi ko ari safi beach baja mu kirori birakaze sinzi ko ari black and white sinzi ko ari mukajaga biratese hari ikintu bagukorera nubwo yo kumanurira ngira ngo nkiki yo kugabira nka ya modoka canka akavuga ati turagenda ugushaka nawe gira exagere nk'abaciye bagwa nk'imodoka yatingirya nkaho no ivyo wapi hari erega ivyo ni ibintu bizoguma byisubiriza biguma bikugaruka mu buzima ni bihe by'ubuzima kandi urumva ko bibabaje y'imodoka sha oya parcelle n'ibyo bigenda oya suko byagenze umwana amushikana aramuvuga ati fata icyo ushaka nimba ufata rago nimba ufata inkoko nimba ufata jare ntumbaze n'amazina yabyo je ntabyonze icyo ushaka umwana aravuga ati papa ya nta na kimwe nshaka ngo yangugira icyo ufata nta na kimwe nshaka ewe nawe bikomandira rimwe byose nova gusa ndabimara byose nagira komandi niyo mpamvu byibushe none wewe urumva wo bikomandira rimwe nawe umva se umwanya w'umunezero nawe yamujana mu erega ikibabaje washo usanga mu mwanya w'umunezero atwaye mu mwanya atari wo peut-être ari ijambo yaragiye kumubwira rero umwana papa aramubwira ati bon ntitwa kwicara ngaha atakinyobwa dufisi barafata amaji barihereza arambwira turazi ikintu gitumye ndakuzana ngaha amafi ibintu byabaye ejo bon n'ibintu by'umuvyeyi gito niko no bifata bon narakoze ikosa ndabizi en plus iryo kosa ndabikora mu maso yawe nubwo atari byo nanateguye gukora mu maso yawe bijye bintu wabonye ndasavye umbabarire ntubibwire mama wawe ntubibwire abagenzi ntubibwire oncle ntubibwire tante ntage numwe bibwira bitugumemwo twebwe batatu babiri ahubwo ni batatu kuko n'umukozi yarimo yego urumva umukozi papa wiwe n'uwo mwana yego umwana aravuga ati papa nta na kimwe papa ashamubwira ati saba ikintu cyose ushaka ndakigukorera no gusaba Tanganyika waje saba ikintu cy'igihugu Tanganyika kimwe none kimwe mazi Tanganyika wahavuze ko yintaruro kanyenza uhavuze abatanganyika mu fise piscine ya na none Tanganyika nyene imwe yitirirwa ivuga ati ijya Tanganyika ni yapozira nawe uhavuze none ivyo yakoze wewe biba bingana gute umwana aravuga ati je numva nta kintu nshaka papa aravuga ati voilà kugira ibintu ikosa nakoze ushoye kwa wombabarira reka ndakurondere passport na visa
ugende muri Canada okay aje hanze sawa biratese uwo mwanya biratesa ariko umwana igikomere mu mutima kigumamwo aravuga ati mwana omwe wotuma undungika hanze ntaguma nsubira kuguma mbona ya image mbonye wa mukozi peteshe umva abonye umukozi yibuka ivyabonye yabona umuzamu akibuka ivyabonye papa wiwe ntazi ko mama we nawe bamufatiye mu bindi nta na kimwe azi mu majambo oya umwana aravuga ati papa nta na kimwe kama papa umva araryoherwa arishima aramuha ubu umwana acambwira ati papa yacampa liberté totale niko yaramuvumbuye gashari kuyimwima gute yavuze ati ni wumva mugenzi wawe ni wumva agize anniversaire ntuzirigura saba permission ni juste kumenyesha papa ari umugenzi afite anniversaire ni wumva abanyeshure abagenzi bawe abakolege bawe bavuze ati turafise aka voyage uzonsabe amafaranga gusa wagiye nta kibazo umwana aravuga ati sawa nta na kimwe umwana burira arataha batashe buracara umwana asubira ku kazi rero asuye ku kazi boss aramubwira ati yamara rero ejo hari ibintu bagiye bidahejeje bashaka kumbwira bimeze gute umwana aramubwira ati boss ndabikubwiye ukazobivuga bizoguhitana canke je bimpitane kuko ni sokre y'abantu batatu tubizi turi abantu batatu ni jewe na papa nuwo vyega bose aravuga ati sambwiye nta na kimwe papa arati ko ari umugenzi wanje nyene ndabizi papa ko ari umugenzi wanje ntuje kubimubwira ndabizi nawe ubigira ibanga umwana petetre yarakeneye umuntu ashobora kubibwira hajya ari gihugira akabongo ukumva ubibwiye umuntu uraruhutse nabuke umutima wararuhutse ego umwana asharavuga ati boss ejo hirya ejo nanye ko nagusavye uruhusha ndakubwira ko hari umugenzi afite anniversaire atego none ntiwayigiye mutego sinabaye nkigenda byagenze gute naratashe hama ndafata dushe hama ngomba ntire cyo kurya ndaja mu gikoni nsanga papa n'umubone bari mu bintu bimwe harabimubwira byose arabimubwira uko byagenze bose bamwe ati yo polisana ndumva nawe arahuye n'ikigeragezo kimwe sinzi bose si ivyo gusa niyo bibi byo gusa ndavuga ku mutima ati ntegereza kubibwira mama basi mama araba ukuntu yegera papa muhanura kuko je kuhanura papa biramurengera ari umwana umva yovuga ati urakomeye neza n'amakofi yajya ko n'ukuntu yarasanzwe acunzwe hama boss sohotse ngiye muri anniversaire nsanga mama nawe n'umuzamu bari mu bindi bintu vya bintu nsanze mu papa n'umubone nsanga mama nawe n'umuzamu nivyo barimo ndumva niyahure ndabura ico mfata nico ndeka ndasubira inyuma nishavu n'akantu ndagenda kuryama uwo musi narari ntafunguye niyo mpamvu ejo abona nkora nk'umuntu atagira inguvu wamengo sihondi ariko mena ubu numva nduhutse nabukebuke umuntu wa kane gusa papa umubone mama umuzamu ariko babiri basanga ibanga je ndumwente uwo mwana n'umu intermediaire wabo umva umwe ntazi ivy'uwundi uwundi ntazi ivy'uwundi mugurumva rimwe rya papa wiwe nantuzeya hongeye mundi wa kane nijya mama we na wa muzamu hongeye mundi wa kane urumva umwana aravuga ati boss urumva ko ari ibanga rikomeye hamwe wo bivuga papa aranyica hamwe umva papa zikarije jenye ndabizi na mama zikarije jenye ndabizi boss papa ntazi ko mama namufashe ari kumwe n'umubone ntazi ko mama namufashe ari kumwe n'umuzamu na mama ntazi ko papa namufashe ari kumwe n'umubone umva nibanga umva je nabuze aho ndabihera umva sinumva none papa ndabimubwire mama ndabimubwire ariko mama cambwira yuko mama ndambwira ati mama ivyo ndagusanzemwe nibi kuko mama we twarugurukiranira mama acambwira ati ngo papa na mama ngo barahukanye ngo mu nzu jevyo ntavyo nzi ko bibaho sinzi ko abantu bahukanye nyene umwe asohoka undi akagenda ariko rero nukuri ndabura uko ndabigenza umva umwana arabura nyene ukuntu yifata ariko kubera bibwiye boss wiwe arumva aruhutse nakebuke mu mutima bo iryo banga undi muntu aribwiye ni jewe ibaze wowe wa gatanu ubu si jewe gusa nanje ndani na pose ariko izina ntaryutse pose izina ntaryutse uwo mwana niwe yambwiye ati Fabiola my friend icyongereza ndakizi
namusi nivyo narumvise watanguye kuba umujournaliste uvuga ibihe by'ubuzima byashikiye abantu hari n'ibindi bihe by'ubuzima bavuze bijya vyujya mugabo n'ujya mugore mwavuze narabamenye niko yambariye hajye nawe araperereza mbwiye ngo yarabamenye rero arikura aracari muri Canada ntaragaruka yambwiye ko yagumayo yambwiye ati Fabiola byabe by'ubuzima nanje nacamwo urashobora kubivuga nta na kimwe numvise mutavuga izina ry'umuntu ntuzumvuge turavugana basubira turi babiri gusa turi babiri natwe oya no kumenya iyo nkuru gusa oye ibyo mbariye yabyumvise inyuma ya kamera turi oya nta kimwe twavuze ntugire ubwoba sindabimubwira n'ukuri sindarimubwira kuko nurana kari umwana wo mu giti mushobora kwa muri na famille ntabyonse hajya ntambwe ko ufise famille iri hasi okay ibihe by'ubuzima n'ukuri nivyaciyemo murumva ko bibabaje vraiment nubwo uwo mwana yagiye kwiga hanze ntabwo yari yorohewe ari mu Burundi ibyo bihe by'ubuzima yaciyemwo umumva ko hariho n'abandi bana bashobora ko ari mu bihe by'ubuzima nk'ubwo nubwo atwara umukobwa cyangwa akaba ari umuhungu canke akaba ari abavyeyi bari mu bintu nk'ivyo nukuri vraiment si vyiza birababaza abana pozera sinzi nawe ukuntu vyumva je kubisanzwe nomiwe nukuri nibihe ni vya bindi nyene nibihe by'ubuzima vraiment biragoye ca wibaza wishire mu kibanza c'uyu mwana wishire mu kibanza c'abavyeyi ni ibintu afite n'ibintu bigoye ukuntu ushobora kubisigura cyane eske hari ibintu afite hari ikintu dukunda kwibagira twe turakora ibintu ako ntitwiyumvire ingaruka z'ico kintu ca wiyumvira nka wewe urakoze ico kintu kiragushikiye egome nk'uyu ngo ni bon yarabaye affaire terminée ariko umwana nawe yari ari nka wewe woba wiyumva gute woba wumva umeze gute wishize mu kibanza ciwe ni ibintu bigize ni ibintu bibabaje cane bibabaje vraiment turakwiye n'ukuri simbona aho no hava mvuga simbona ngo umugabo n'umugore ngo bari kubigirida byari kubera ngo hanze bakahukanira he cyangwa ngo bari kubivugana ko ni ibintu bigoye vraiment ni ibintu bigoye mbega ari nka wewe kubgawe ubona yuko umugore n'umugabo decision bafashe kwahukanira mu nzu ariyo nziza canke kugeze naho umwe yikora ku muzamu ndakikora ku muboni mbega babikoze ku nyungu zabo muga ntibashiramwo umwana nawe uko bigenda mbega ari nka wohanurika abo bantu kuko abo bantu bose irevure uwo mwana ahari novuga ko ku bavyeyi babona ko umengo yarabaye affaire terminée kandi nivyo kuko babona ko umengo ikibazo baragikemuye ariko umwana nawe iyari amerewe nabo uko biri kose kuko n'ikintu hajyaye naho ukomereka Fabiola par exemple nk'ubu ukomeretse ngaha ku kuboko uragenda kwa muganga akira ariko ashaka fo uravye ya nkovu uribuka impamvu iyo nkovu yarabaye ukibuka naho yabereye rero sinzi biragize vraiment wari nka umwanya no abakonzi bacu bibihe by'ubuzima uwo mwana mu muhanure eske abibahanura abavyeyi babwiye ati yamana ubwo mwandungitse hanze ibi nibi byarambabaje ntibyanshimishije arakeneye kuruhuka kuko ararushe abigenze gute ararushe umwanya ni wanyu bakonzi bacu bikiganiro ibihe by'ubuzima n'abavyeyi barakeneye impanuro impanuro zanyu tuzisange muri commentaire turabashimiye cyane kandi mukomeze kudukurikirana ibiganiro ni bya bindi nyene ni bihe by'ubuzima camagica kuri Akamo Channel turabizi ko mudukunda kandi natwe turabakunda kandi turi ngaha ku bwanyu kandi tuzokomeza kuba ngaha ku bwanyu nimwana shaka tuzogera kure ego hariho bamwe tugiye ngo ba diaspora nukuri ntituyibagira turazi ko mubaho kandi turabakunda nkuko namwe mudukunda mukadukurikirana ego murakoze cyane mukomeze koroherwa mu miryango yanyu naho ubutaha